gusa aho nzaba ni hose Joshua mdata mwishengero mu mahanga yose bashaka kumukomera amashi iyo neza bashaka mdata kandi nzayivuga ineza yawe nzayivugi aho nzaba mushingira intahe mu mahanga no mu batakuzi Bashaka kumutamira sayiririmba zayivuga ineza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho mu mutima wacu umutima wacu gushima ivyo wankoreye ari nituro uhaye umutima kandi mu mutima wanje huzuye ishiye ivyo wankoreye oya ntarindi turo mfise ryo gutura uhaye umutima wanje zayivuga ineza yawe zayivuga ineza aho nzaba ndi hose mu mahanga iyo neza yawe mani iyo neza nzayivuga zavuga iyo neza bashaka kumutamira zavuga iyo neza bashaka kumutamira zavuga iyo neza iriho sewe zavuga iyo neza zavuga iyo abashikuma nacu zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho Bashaka umushingira intahe kari we wenyine wo kwizera Shazi aturakansi
imenya ibidukwiriye mu gihe ntacyo yavuze byaturikana imenya ibidukwiriye mu gihe ntacyo yavuze ngo someone wibeshe someone oh yeah yifuze biraba ntacyo yavuze ngo gihere someone nakubwire yuko nimba hari icyo Imana yakuvuze umenye yuko uwavuze si umuntu ngo abeshe umenye yuko ari uwo kwizerwa ibihe byose si umuntu ngo ibeshe ntacyo yavuze zewe yambwiye ko ntacyo turi naho imisozi ndagusabe uri muri kino kibanza nimba koko uzi neza yuko Imana yawe yuko ariyo kwizera bashaka kugira ijambo rimwe gusa umushimiye muri uno mugoroba bashaka kumushimira yuko ari mwiza ku buzima bwawe ndakubwire we wagiriwe ubuntu bwo kuba imbere yayo muri uno mugoroba ndagira ndagutangarize yuko uyu mwanya wafashe ukaza imbere yayo ntago wihenze na gato nimba hariho ibiyago bishobora kubaho umubyeyi n'umwana bagashobora kuganira hagati yabo hakagiraho ikintu kanaka gishobora kuvamo ndagira ndakubwire yuko nawe uyu mwanya bashobora kuganira n'Imana yawe n'umubyeyi wawe ari hano kugira ngo yumvirize ibyo wowe ushobora kumubwira muri uno mugoroba renda gutumira kugira ngo ntube umuhombo reka ugaragaze umunezero imbere y'umubyeyi wawe reka ushobore kumubwira bijya byose wumva yuko bidudubiza ibwina hawe mu mutima urashobora kugira ijambo rimwe umubwira urashobora kumushimira ndagushima Mana kuri uwo kwizerwa
amashyi yawe ngaho icyo wavuze yo washaka kumukomera amashyi kandi sewe ntacyo nkura
w'ijambo ry'Imana. Igitabo cya mbere cy'Abikorinto igice cy'icenda umurongo wa 24 gushikana ku 27 haravuga ngo abagomba impera bakwiye kugira umwete. 24 ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhegwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanywa yitegura muri vyose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Tuvuga uti amen. Dushake tugeze ngaha. Amen. Tugerageje guserangura canka kumedita kuri iri jambo canka iki gice dusomye, n'amajambo ari mu gitabo cy'Abikorinto nk'uko mwabyumvise, cyanditswe n'intumwa. Intumwa yitwa Paulo, wa wundi tuzi cyane yahoze yitwa Sauli, inkozi y'ikibi, umubandi, kandi umwicanyi wagwanya ubutumwa bwiza, ariko niwe yagarutse akomeza ubutumwa bwiza. Uyu Sauli n'umugabo atigeze agira mariage, n'umugabo atabaye mu rugo canke atigeze arongora canke ngo yubake amenye ubwo buzima. Ariko useranguye ibitabo byiwe baratubwira yuko uyu mugabo ubwo buzima yabugiyemo abujamwo kubera iki? Kubera iki gikorwa citwa umuhamagaro. Uyu mugabo abagerageje kumubona baramuvuga yuko yari umugabo yari mugufi. Icambere, ubugira kabiri yaragwaye mu maso, amaso yiwe yaragwaye, ivyo twovuga mu Kirundi ingwara y'uburire. Hanyuma ubugira gatatu yarafise inyonzo mu mugongo. Ikindi bavuga ko yari umugabo w'incabwenge cyane. Hanyuma uyu yarafise se wiwe yari umugwiza tunga, umukomersa. Aba barabaye muri Egiputa, aho se wiwe yashoboye kuganya marché canka yashoboye kuronka isoko yo kubaka amahema y'abasirikare b'ingabo za Egiputa. Uyo n'uyu mugabo rero Paulo, intumwa ya Yesu. Yaronse umuhamagaro ryari? Yaronse umuhamagaro igihe yagenda aduga ahantu hitwa i Damasiko. Damasiko agenda afuhagira, afise umwete, akorana umwete mu gukora igikorwa cyo gutoteza canka kugirira nabi abantu b'Imana. Aya majambo yayanditse ari muri Efeso, yandikira ishengero ry'Ikorinto. Ariko nubwo yandikiye ishengero ry'Ikorinto, ndabibutse neza ku bantu twabanye turiko turiga kwa kino gitabo yuko yabandikiye abishura ku bibazo bari bamubajije. Bisobanura ngo abantu b'Ikorinto nibo batanguye kwandikira Paulo, bamwandikira bamubaza ku bijanye n'uburongozi bw'ishengero, ku bijanye n'ameza y'umwana, ku bijanye n'ukwizera, ku bijanye n'ubuzima bwo guhana abantu mu ishengero canka n'ubuzima bw'ibyaha, kuko byari byadutse muri iri shengero ry'Ikorinto. Bamwandikira nk'umuvyeyi bamuhanuza kugira ngo bamenye uko bogenza neza uburongozi bw'iri shengero. Mu gusozera canka
mu kubabwira kugira ngo abibutse ko ibyo yabandikiye bifise agaciro, acashiramwe amajambo nk'aya. Mbega mwibutse icyo yababwiye? Yababwiye ijambo rigufi twasomye ry'uko bakwiye kuba mu gikorwa cy'Imana ari abanyamwete. Bakwiye kuba mu gikorwa cy'Imana bazi neza ibyo bariko barakora. Bakwiye kuba mu gikorwa cy'Imana bazi neza uwo bariko barakorana. Reka mpindukire gato nibutse ishengero, nibutse abavukanyi muri ko muranyumva, muri ko murankurikira. Mukwiye kuba mu buzima bwo kuba abakristo cyangwa bwo gukorera Imana muzi neza uwabahamagaye, muzi neza uwo muri ko murakorera, mufise umwete mu bikorwa byanyu mujejwe. Imana ishimwe cyane. Bakundwa n'Imana, reka ndabibutse yuko ijambo ry'Imana ritumenyesha ko uyu musavyi w'Imana Paulo yababwiye ngo mu byo muri ko murakora mutegekanya byose gukora muri ubu bwami turimwo, ubu bwami twazanywemwo, mwibuke yuko ibyo mwokora byose mukwiye kuba mufise umwete. Umwete mu Kirundi ikitiranya c'umwete ni shaka. Haleluya. Mu Kirundi icyo bita umwete ni kuvuga ngo ni kubanguka canke ni kuba wewe ibyo uri kurakora ubishiramwo ubwenge, inkomezi, ndetse ubishiramwo n'ubwira bwose, ukabikora ndetse n'ukwitanga, ukabikora ndetse unezerewe. Ngiri ijambo rivuga umwete, nugukora n'ukwitanga, n'umwete unezerewe, nugukora n'ubwira, nugukora kandi ikintu ugishishikaye. Haleluya. Bwana sifiwe. Abantu bariko barantegera tuzamura amaboko yacu. Imana ibahezagire cyane. Icubahiro ni ic'Imana. Paulo yandikira abantu b'i Korinto arababwira ati mu birori iyo abantu bariko barahiganwa, iyo biruka, reka dutange akarorero ka atletisme cyangwa biruka marato, biruka ibirometero, aravuga ngo aba bantu ikintu cyambere ni kimwe mu bintu bisabwa kuri buri muntu wese ariko araja mu ijuru. Nimba wicaye ngaha, nimba uri umukozi w'Imana, nimba uri umusabyi w'Imana, nimba hari ikintu cyambere gikenewe nuko ugira umwete muri iki kintu cyose uri kurakora. Ari umunyeshure kugira ngo ashikire diplome arakeneye umwete. Ari umuntu acuru mwebwe muzokizwa niki igihe muzoba mwanjanjwe kugakiza kameze gatyo twahamagariwe kandi kabanjwe kuvugwa na Yesu n'abamwizeye bose. Imana idufashe cyane. Bakundwa n'Imana, inshuti z'umusaraba, bantu muri ngaha, nimba by'ukuri warakiriye Yesu, reka kubibamwo nk'uwufyina, reka kubibamwo nk'umuntu atabona imbere, reka kubibamwo nk'umuntu mengo ariko arasamara. Bibemwo n'umutima wawe, n'imhemu yawe, n'ubugingo bwawe. Shiramwo umwete mu kurondera ubwami bw'Imana. Nagomba ndababwira ibanga rimwe. Iyi si nubwo uzoronka promotion ukaja muri Etats-Unis, nagomba ndabibutse ikintu kimwe: imiruho iriyo, ingorane ziriyo, kandi n'impfu ziriyo. Nubwo uzoronka promotion ukaba umunyecubahiro w'indengarugero, ngomba ndakubwira ngo ntikizobuza k'ingorane zigusangayo, ibyago bigusangaho. Umve ndababwire, nubwo uzoba umugwiza tunga rurangiranwa, ushake urushe bandamama n'abandi, ushake usumbye ba Mobutu, ntikizobuza ko niwapfa
bazokujana muri mécanique d'isuso nta numwe barafata ngo bamujane harya hejuru kumuhambayo mécanique d'isuso niho bose bari. Imana idufashe cyane. Ariko nagomba ndababwira ibanga ridasanzwe, ndabibutse ikintu kidasanzwe. Bibiliya iravuga ngo hahiriwe abapfa bapfira mu mwana. Bavandimwe bwoko bw'Imana, nagomba ndabibutse kuri uyu mugoroba n'umuntu umwe wenyene Bibiliya itubwira Imana inezerererwa iyo apfuye. Bibiliya itubwira ngo urupfu rw'umugororotsi n'ugw'igiciro mu nyonga z'Imana. Uyo muntu umve ikiziga cyangwa ugupfa k'umuntu yubaha Imana mu nyonga z'Imana n'umunezero n'umugisha avuga ati ngurya yahiganywe hanyuma aratahutse agiye neza. Igihe bamwe baboroga bavuga ngo arapfuye aragiye tutabishaka, ariko mwijuru bavuga ngo impundu ziravuga kubera umugororotsi atashe. Bene data inshuti z'umusaraba, ndiko ndasozera nkuko muri ko muravyumva. Nagomba mbwire umuntu ari ngaha yicaye ngaha, umuntu afise amatwi abiri, umuntu afise amaso n'ubwenge, iyo bari karankurikira nagomba ndababwire nimuhaguruke n'umwete mu kurwana ishaka ryo kugororokera Imana. Nimuhaguruke n'umwete mu kurwana ishaka ryo kuba baririmbyi beza batunganye. Nimuhaguruke n'umwete mu kurwana ishaka ryo kuba abakristo babizigirwa. Nimuhaguruke n'umwete. Umve Pawulo avuze ngo abo babigenza gutyo bakoresha umwete barondera ibihera, ariko twebwe ibyo turondera nibidahera. Imana idufashe cyane. Bakozi b'Imana bwoko bw'Imana, inshuti z'umusaraba, nagomba ndababwire yuko Imana data wa twese irikira gusaba, irikira kwinginga, irikira guhamagara kugira ngo iby'agakiza, iby'imwemu, ibi bikorwa by'Imana, ubu buzima bwo kugendana na Yesu, ubu buzima bwo kubaha Imana, ndakubwire ngo ubikore unezerewe, ubikorane n'ishaka, ubikorane n'umwete kugira ngo uze utahuke nk'umuhizi. Haleluya. Muri iyi si turi aba ambassadeur. Murazi aba ambassadeur burya narabize ko bafise ikiringo n'imyaka 5 canke 4 babaha kugira ngo baserukire igihugu cyabo mu mahanga canka mu gihugu kanaka. Iyo bariko barakora nk'aba ambassadeur baba bariko barakora mu izina ry'igihugu cy'abarungitsi. Hanyuma aba bantu iyo barangije ikiringo barahaguruka bagatekera, mu nyuma bagasubira iwabo bakazinga imikeka. Na twebwe iyo tuje mu isi twavuka, sinzi ko wavukiye mu maternité, sinzi ko wavukiye mu Cibitoki, sinzi aho wavukiye ari bari Bujumbura, ariko nagomba nababwire ngo uko waje kose waje mu isi kugira ngo ube ambassadeur. Umuntu atabaho nk'uko agomba, ariko abaho yisunga amategeko y'igihugu ciwabo. Igihugu ciwacu ni mwijuru. Muze dukorana umwete, muze turonderana ijuru umwete, muze turondere mu nyonga z'Imana tuharonderana umwete. Bakozi b'Imana bwoko bw'Imana, abantu twatanguranye igikorwa, umwete, ubwira, ishaka bibe ari byo bituranga muri ubu buzima bwo gukorera Imana. Imana yubaka imitima yanyu ibakoreshe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ivyagira amashimwe y'abana bayo asotala shatalaba icyatumye apfira bose wagira ngo abariyo bamuhimbaza, wagira ngo abariyo bamutazi. Asotele shatalaba iyerere shatalaba baba ringion menga vyaheze wabonye menga vyarangiye. Je kwibutsa ko yaragaragaye nk'Imana, yarakwese ubwoko kwe budasanzwe. Asovele shatalaba baba iyeke balala sufa katalabo shatatala baba hari yabuze gatunga ivyatsi bihere. Hari mabiginera kuja bugufi ngaririmba indirimbo zishimye
gusenga kw'ijwi ryanje by'ukuri umutima wanje urabyemeza ko wera ni wowe ati by'ukuri umutima wanje by'ukuri umutima urabyemeza wera ni wowe asofa la bosha talaba